We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. Ndabaramukije neza mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, nizere ko muriko mugira ibihe vyiza. Imana ishishikare kubagirira neza mwese no kubitwararika. Ni Karim Bera baranyizigiye, ni wa munsi wa kabiri dusangira amajambo y'Imana. Amajambo dusangira uno munsi ari mu gitabo c'Abaroma igice ca 10 ndasoma 20 gusa, umurongo w'icenda n'umurongo w'icumi. Umutwe w'ijambo uvuga ngo inzira y'ukugororoka igenewe abantu bose. Umurongo w'icenda uravuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Amen. Imana ishimwe cyane. Kuwa kabiri w'indwi iheze naratanguye teme shasha nise ngo agakiza. Kuvuga ku gakiza, agakiza niki, agakiza gahabwa abande, agakiza kugira umuntu akaronke abigenza gute, agakiza niki. Niyo teme twatanguye kuwa kabiri w'indwi iheze, kandi niyo tuko turabandanya. Naravuze ko tuzoyimara ku mwanya utari muto kubera ko numva ko mfise vyinshi nshobora kuyivuga ko Imana ishoboje. Twarabonye rero ingene icaha cinjiye mu isi, ingene icaha caje gutandukanya umuntu n'Imana. Wa muntu Imana yarema mu ishusho ryayo, wa muntu yarafise imigenderanire myiza n'Imana, hanyuma icaha kirinjira kimutandukanya n'Imana. Twarabonye ingene kenshi Imana yagiye ishavuzwa n'abantu bayo, ishavuzwa n'abo yaremye kubera ukuntu bagiye baba mu vyaha, baba kure yayo. Imana ikagenda ibabara, ariko mu nyuma tubona ingene kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, yongeye kubiyumvirako itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba. Twarabonye ko rero agakiza kabonekera muri Yesu, agakiza kabonekera ku musaraba wa Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero uno munsi naho amajambo dusomye, umutwe w'ijambo wavuze ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Haleluya. Uno munsi nashaka kuvuga ngo agakiza n'akabantu bose. Agakiza nta numwe atokakira, nta numwe atakagenewe, kagenewe abantu bose, kagenewe abaremwe bose, kubera nta numwe Imana yifuza ko arimbuka. Twese Imana yifuza ko dukizwa, tugashika ku kugororoka, tukazoshika mu ijuru, tukazoyibona. Haleluya. Kubera naha honyene agakiza kabonekera, naha honyene hari inzira idushikana ku Mana. Imana ishimwe cyane. Rero amajambo twasomye yavuze ngo ni waturisha akanwa. Uku niko agakiza umuntu akaronka, aratura n'akanwa kiwe. Uratura n'akanwa kawe, ukavyizera mu mutima wawe, ukavyatura n'akanwa kawe, ukatura ko Yesu ari umwami. Haleluya. Ngo ni watura n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Aka niko gakiza. Uratura n'akanwa kiwawe, uravyizera mu mutima wawe, ubizera ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye kubw'ivyaha vyawe kugira ngo nturimbuke. Hanyuma wamara kuvyizera ukavyatura n'akanwa kiwawe, uko niko gukizwa, uko niko kwakira agakiza. Ngo wizeresha umutima wiwawe ukaronka ukugororoka, ukatura n'akanwa kawe ukaronka agakiza. Haleluya. Ni ibintu bisanzwe cyane gose, ni ibintu bitaremereye cyane gose. Ntabwo bakubwira ngo ugende umara iki gihe iki niki uri kurasenga wisonzesheje, uri kuragira iki. Ntabwo Imana yaturemereje, ntabwo Imana yaduhaye umutwaro muremure kugira ngo turonke agakiza. No kuvyizera gusa mu mutima wawe, wamara kuvyizera ukavyatura n'akanwa kiwawe, ukaburanusa agakiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Muri Bibiliya y'icongereza bayivuga neza, baravuga ngo it's for the heart that we believe and are justified. Hoho bavuga ko tuba turi justifié umaze kuvyizera mu mutima wawe, umaze kuvyatura n'akanwa kiwawe, ukavyizera mu mutima wawe, uba justifié imbere y'Imana. Ni kuvuga ngo
umuntu ari justifié ibyamurega byose biba bimuvuye ko iyo umuntu amaze kuba justifié. Siko bimeze none. Turabire ngahanye mu butungane bwo ngaha mu isi, iyo umuntu amaze kujustifia yuko nta kimwagira arambikwa izera, niko bigenda. Aba yamaze kuba justifié, nta rubanza ruba rukimuriko, baba mwambitse izera, aca yidegenza. Uko niko bimeze. Ariko ubwo n'ubutungane bwo mwisi, kubera mu butungane bwo mwisi arashobora kuba justifié ariko imbere y'Imana akiri umunyavyaha, imbere y'Imana akiri mu rubanza. Ariko mu butungane bw'Imana, mu butungane bw'ijuru, twese abanyavyaha turahagera, Imana ikatubabarira iyo twizeye, iyo twatuye n'akanwa kacu ko Yesu ari umwami. Tuva mu buzima bw'icaha tukinjira mu buzima bwo kugororoka. Twese tuba justifié iyo twizeye amaraso ya Yesu Kristo, iyo twizeye ico umwami Yesu yakoze ku musaraba ku bwacu. Imana ishimwe cyane. Niho ubutungane bwo mwisi butandukanira n'ubw'Imana. Nico gituma ushobora gusanga ushobora kuba wowe warababariwe, Imana yarakubabariye, yarakwejeje, mu ugasanga mu butungane bwo mwisi uri kwivyaha, ugasanga hari ibikwagira, urafunzwe, uri mu munyororo, canke naho utoburi mu munyororo urafise ibintu bikwagira. Muri ico gihe naho uba uri kwivyo bikwagira, ariko mu butungane bw'Imana wewe wariyejeje, warakiriye Yesu umwami n'umukiza, waramaze kwitunganya imbere y'Imana, ubugororotse imbere y'Imana, nta rubanza uburimo. Kandi jewe numva arico gikomeye cyane. Numva ko hako woba umugororotsi mu butungane bwo mwisi, ariko mu butungane bw'Imana ukabura umunyavyaha, numva ari uruhombo rukomeye. Numva ko ntaco vyoba bimaze. Nico gituma rero mwene data ndakwinginga ngo wakire akagakiza, wakire akagakiza, ubuzima bwawe bihinduke. Twarabonye mu ijambo ry'Imana twasomye bushize ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi, ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo uwumwizera wese aronka ubugingo budashira. Akagakiza katuronsa ubugingo budashira, kadukurako urubanza. Ibi tuzobandanya tubivuga, tuzoronka umwanya ukwiye wo kubidevelopa cyane, ingene turonka ubwo bugingo budashira. Uko Imana izonshoboza tuzobivugana. Ariko uno munsi nashaka mpagarara hanye kuri agagakiza. Twasomye ngo kagenewe bose. Ubuzima, inzira yo kugororoka igenewe abantu bose, nta numwe icagura, nta numwe atahamagarirwa kuba muri iyo nzira yo kugororoka. Iyo nzira nayo yo kugororoka uyibamo kubwo kwakira Yesu Kristo, kubwo kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bw'iwawe, ukagendera mu buzima bugororotse. Imana ikagukura ku rubanza rwose, ukaba justifié imbere y'Imana, ukagenda uri atarubanza rukuriko imbere y'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Noye kubifuriza indwi nziza, mubandanye mugira ibihe vyiza kandi mugubwa neza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.